uba mu diaspora uba ufite igisusu kiza kandi ufite visage ko umugore ni visage n'igisusu usinizoee mimi soa yako wape mama sikani kwambie mimi na kishundu akangurira imodoka kujya kwa Alvin Alvin rero yaguriye imodoka no mu diaspora aho ya nibyo yajeje kuvuga bon kenshi umuntu waronse mu diaspora aba diaspora unyanse na probleme basi mimi ndo wakonza kupigwa poto mimi shoga pigwa poto na yaya ananikatala bien Salon ndabaramukije bakundi ba ITV nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi nkaba nizeye ko merewe neza aho se muherereye hama turiko turatembera ngaha kuri Avenue d'Université aha ibarabara nyine uvuye mu bwiza ya ngaha kuri downtown yes tubona Umu Star w'Uburundi sha ariko aragura ikaranga man twamusanze ariko aragura ikaranga sasa reka tugende kumuvugisha twumve ivyarimwo. Hello, turabona rero turi kumwe na Generator Bidondo muri Jandi wacu umuntu akora ibintu bimeze bien cyane muri komedia. Vipi bro? Cyari nyuma yanje ushaka kungubita kaci. Ngo shaka ndamukubite kaci, white kaci na igukubita bro. Egera bati twegereyo nahatanga idifise man. Abakobwa b'imisi musiga mukubita na makaci. Areka kumbwira. None bro. Wanje mama. Ukugivye makweli. Ego. Ngafunguye saa sita? Oya. Aho rero ariko vyema birafise umuti wavyo. Acha umuti nyabaki. Mwanzo kurongora gute ndafungura ivyema. None kurongora bisaba ivyema bro. None bizanike. Abamariye bose ubu tusiga dufungura ivyema. None ivyema bica bigufasha gute? Kugira ngo umuntu aronge kuntu umukobwa wiwe umugore wiwe agyoherwa. Kumbe urivye mu umukobwa wacu aryoherwa. Ucumugirira neza. Ucumugirira neza uca uronga vya bindi. Vya bindi vyaye. Amazi y'ubuzima. Yes, bafanzi ba ASTV ngurivye mangucuronga amazi y'ubuzima. Nako basi. Umugore. None abagore nitsigeza kubinyo. Nipe bro acha masiyara. Yema bibisi. Umwimbati mubisi. None uri umugore. Canuma. Ngo nawe urukora rondero umugore. Oya. Abagore mufungura bihiye. Twe abagabo tufungura bibisi kubera turonga ibihiye. Ibihe rero ni nyiki. Sindafungura bibisi ndabikora ndabigushirira bihiye. Ego. Utubishikiriza bimeze bien. Ego Ya, turi kumwe na Generator Bidondo umuchanteur wacu mu comédien. Canke ni kubera ukina comedy cyane niyo mpamvu ucu préfère kwicara ngaha ukirira karanga ukavuga bon je m'en fiche. Oya contrat ya comedy yaraheze. Contrat yaraheze. Umva ntuzosanga ndikukubona. Oya sinzi programme ya kese. Mugabo contrat yaraheze. Ndiko ndagerageza akambwira nsubire gukora nsubira gukora ko yaramemvye bien contrat yaraheze. None ko tuheruka kumva ngo umwe na kesi ngo mwarashwanye muhakwa no gucumitana nivyo twaravyumvise en même temps twarabibonye abantu bavugana nyine zitama mahembe sinzi ko bashobora kubisigura na mahembe nabibi nabona barashwanaga mugabo yaranyerese kuntu bintu byameze bien akanyereka ibintu by'amahera ngene yinjiye yamaze kuma pourcentage wanje twamaze kumvikana mugabo ndiko ndahururuka mukanya maze gusora clip zanje zibiri nashobora kusubira mu comedy oya clip nzozikora nabandi ba producteur pops video change andiler. None byari byagenze gute na Kesto? Wewe ngo Joshua ya byari byavuye kuki ko twagiye twumva ingumi zaduka. Oya bakubwira ngo ingumi zaduka. Urabona abagabo bashwane sukugira ngo bagore. Abagabo bashwane ngo simba zibiri ziko ndakupiga nawe urabona nico gituma abantu batuye nduru. Me abagore bashwane he. Kahiye none nje kaca kamfasha iki bro.
utuntu zose nituhiye nitubise none bidondo ndakubaza nk'ubu hoza mu diaspora akakubwira ati ndagutwaye babidondine wobahe bavugisha ukuri nje ndazi akangurira imodoka kujya kwa Alvin Alvin rero yaguriye imodoka no mu diaspora yamuguriye imodoka si bien yamuguriye imodoka ni benshi si Alvin wenyene Meg James Alvin kwa Alvin Umu Star yamuguriye imodoka batagira mariage kandi Sisko uvuze ko bagize mariage kubera yamuguriye imodoka umva rero yaramukoye mbo sinzi ama secret yiwe oya nivyo yaje kuvuga bon kenshi umuntu waronse mu diaspora aba diaspora benshi barakunda kugira mbon donse mu diaspora akambwira we sitakufanya Mario uzoba umugabo abana bigira Mario byo gukomande uri hehe amasa uri he oya akambwira we uzoba umugabo yaho ndashobora kwemera bidondine ukabaye oya nca ndamubwira uzoba bidondine this yo no diaspora mva yo vyemera bro parce que la vérité blesse mais birafasha sinshobora kumpiga mabule hanyuma ancarabona ndiko ndandikira ndabandi sheri ndagukunda urangunda waje kumfasha mu buzima ariko msaba abagore 9 cyangwa 8 nyo bazi emera uko nyene uko ngiye gutongoza umugore ngawe ngiye gutongoza wonongoza bro je vais te dire la vérité que tu deviendras 9e femme bala sita na kede nzoba bidondine wa 9 ndakubesha urabona ndagukunda uri wenyene aho ndiko ndakubesha baga Jesu mbwa bagabo ngo tubesha ndagukunda ariko uzoba 9e femme ubone baga 8 uba respecta nibyo twatanguye gukundana bigamino byo unyanse na probleme basi mimi ndo wakonza kupigwa poto mimi shoga pigwa poto na yaya na nkatala bien wale kumuyaya yagenze gute ari muyaya na sanze vraiment afsitai nari kandi urakunda igidi man ndakundi urabona ko bidondine aragikwiriye ke ndibuza ko ndi muri 2005 tamubona ko muyaya ko arakujije byenye kweli anja ni mlale mama oga mzomuki chanda mudraga charanga sha Jesi ngunda basani sheri ndagukunda rero yaguhoye ubusani kabiri kosa charangu biti poto nikambia umuntu wose afise droit oya sibibabaza ni normal kenshi je abantu barangu bita mapoto none ndraga none twumve ko byokunda Draga aha nyene abafanzi ba HTV muri ko muraturaba bindo ndagomba ndrage numve ko Wishaka ugana ni yangu bite inde ugamba mu Italian umukobwa namaze kumudraga akora mu Ija TV on itwa gute itwa HTV namaze kumudraga directement acaragenda kubimubwira ugaji itwa gute Obama kama ni Andi subiza micro acaragenda Andrew urabona bidondo yandraga kandi si vyiza umuntu akudraga ni secret mwe babiri uko genda kumubwira agatatu genda kuze bro genda kuze ndraga rero nibiki ushaka ndakudraga ukagenda kumubwira andi ya navyo ndamubwira we ndraga ndabe ko wobishobora man tola thank you noye ko ari wayinyimye ubu bigenze gute ako karahiye murumva ba diaspora ngo bidondo mu murondera zokwemera zo kugira bidondine nefura mufise nefu ndiko ndamurondera nefu nshaka wonga mu Burundi amadisi mu diaspora emwe mu byumve duze ndabakene aba diaspora abagore beza ube mu diaspora ube ufise igisusu kiza kandi ufise visage ko umugore ni visage ni gisusu none udafise igisusu unciyeko chandumva mu mubiri bica biduga gute umva rero we nigiki gushitura ubwa mbere umva urabonye umudada n'umudi nakuzi ebanu kamone kavuga uyu ameze bien nigiki ikintu cyambere kinshitura ni visage ni gisusu kuko tabia umuntu abagore muyiga uno muso nshobora kugutabira akaja ku murongo ndamutabira amakofi bien mbeba bidondi no horuba ubasubiza ku murongo abwa hewe ndabatabira bose yo gituma baraninya bidondo n'umuvwayi turiye mu kabare aradukubita n'amakofi
subira tuinje muri Gera Plaza cyangwa muri ngo muri arena ndagusanze ugiye utanseze ndagutabira amakofi subira muri tuwambuga n'ikintu cyakuzanye yo bakundi ba STV urumva ko nani bidondo atabira ba bidondine murabyumva ariko navyivugira mani n'ivyo nibigutera ubwoba kubivuga sikugira ngo uramwanga urabone musubiza ku murongo abagore baragorana umunyanzi abagore ni bantu bagorana asa ni kunukijya ashobora kukuronga umuntu akagenda muri boîte ataragusezeye kandi abagore barakunda umuntu abakubita bien sûr mugore utamukubita achabona ko hamusikiri wivu manake uko na bengine unapenda nushaka ko bivuga bro nushaka bivuga c'était watu ngamu $50 mapema yo bidondo ya vraiment je nabibonye wagizevo reka urancorera la sister kwambele ego none bidondo wena ne Chris ni ndafisa mahera menshi Berry Chris changene hapa Berry Chris basi Berry Chris ujya peti yabwiye ngo arambara 5 ikirato cha 50 million rega nivyo yayo arabesha twe turambara ibintu byose turabigura kwa K-Mass n'umustiliste wanga stiliste de la capitale arabizana Tanzania change hano Dubai na kirato hajya gisumvya ni kirato cha mbere ni 200,000 kandi birato biza twese tubigurira haga none ngaho wambaye anga aho nanga ku kirato gusa nakiguze kwa K-Mass angahe none bro 180 raba acha masiara bro icho oya icho si 50 oya ni vembare magasin 20,000 magasin utakitoa acha kunambia none pantalosi kujikatia abantu bavuge ngo deshirire ini bari katakata kule Bulaya banantumi none ngaho kuva ku mutwe gushika aha wambari anga oya sinzi kintu nambare me kintu kikizimvye gusanisha net bana murabibona benanga secret ubu ndiko ndayidandaza na bya secret man uri Umu Star tutegeza kumenya ko natwe tukwigane yo biraremereye ba 1,500,000 angahe ukijana umva wayiguze 1,400,000 1,600,000 1,400,000 niyo wayiguze ego hama bwigira icyo bwiye bakunzi ba HTV duheze duhe basa ka capella bro tuyacha duheza ne komfisi indirimbo nyinshi za kera cange zishasha je duhe akakera basi rega nje ndazikumbura agira ndirimbo uradije ko nizo nakudiriyemwo njewe duhe rero kamwe janere chayo usimuoni ule anapendeza usimuoni ule anapendeza asekoteshe usimuoni anapendeza anacha kukupa mama leo na kesho mimba kwako hata kutupa kikoropo haya kwako na familia baba mama watalia tulia upate cha kusoma ili uendelee mbele atapendeza kila siku ili apate cha jamani reka ndagushimire ugire nicyo ubwiye abakunzi ba STV bidondo minaipenda STV uri number 1 ndagomba mwese mukende kuri STV mugire subscribe kandi numubagiye ku subscribe kwa Genere cha bidondo rapatata hapana rani ya fizo yaga ni ya sati jewe ni rapatata ikintu kisangije men wenyene umva iniki ikintu iyo rapatata nimba ari rapatata manke ndi mu rapper rapatata byose comedy muziki R&B yose tusa byose urajyanira na reka ndabashimire bakundi ba HTV bandanye mumererwa neza ciao bye bye